Hello everybody, bite ndabaramutsa ndi Jean Pierre Limo TV si vous voulez bien. Uno musi rero akazuba ni kenshi hanze hameze neza. Umve rero ico tugomba kuganira no musi nshaka abantu dukorana ikiganiro bazi Kirundi bonsobanurira aya majambo kuko haraho ndayibaza nkavuga nti muri ibi bintu ntiharimo igitugu. Oro igitugu muri no myaka cari kikwiye guhera abantu bakanabana neza ingo zikamera neza nivyo umuntu aba yifuza. Nsabe abantu badukurira abantu bazi Kirundi bodusigurira kuko buriya majambo aratuma twikomporta cyangwa tuyakora ku ikintu mu kubaho kwacu. Hariho nk'ijambo urabona abarundi baritana amazina menshi nziko banyanka nkaho ni izina ribi yerekana ko umuntu yibaza ko bamwanka. Niyo nzima bavuze ko Imana ikomeye. Munezero avuga ko umwana yazanye umunezero mu nzu. Hari amazina afise icyo avuga mu Kirundi. Rero hariho n'ayandi majambo nayo nyine afise icyo avuga ariyo nashaka abantu babishoboye bansigurira. Umugabo rivuye muri vuga ukugaba. None umugabo yabajejwe kugaba. Ego nivyo. Tuvuge ko muri societe kutubona abagabo nibo bari mu bintu byinshi mu bihugu byose kwisi. Abagabo nibo bakora ibintu byinshi kandi harimo n'ukintu ko kujamo ko kugaba, harimo no kuganza. Nico gituma hari ingwano nyinshi kenshi ziva ku bagabo. Aha rero nshaka musigurire uko iryo rivuga ibyo bashatse kuvuga kugira bita umuntu umugabo. Umugore nawe bita umugore sinzi ico bivako, sinzi ico iryo rivuga iryo ntajyo nzi. Ubizi yombarira cyangwa kandika munsi muri comment. Umugabo umupfasoni nkurikije ibivuga ryayo cyangwa uko numva bibivuga jewe nyene kuri bwanje no kuvuga ati no muntu apfana isoni. Bivuga yuko no muntu atoshirijwe hejuru ngo ntiyitwishira soni. Bivuga yuko umugore asabwa guhora kandi mugiye no kubibona mukubiraba neza abana baregwa baja muri babakobwa baregwa ngo bahore basonera abagabo bareke bagabe. Igituma rero ndiko ndavuga gutyo nuko ivyo bintu muri imyaka tiko turajamwo bisa nibiriko birahera. Hari ingwano ubuye y'abagore n'abagabo bamwe banka kugabwa abandi nabo banka gusonera cyangwa gushira bagashira isoni. Mugabo ntibivuga yuko umugore avuze icyumviro ciwe ko yashize isoni na gato, ahubwo kumviriza nawe ibyo ariko aravuga kuko ubu hasigaye hakora ubwenge cyane gusumba igikenye. Ndabaha akarorero, hari abantu baza muri bihugu byo by'Iburayi bagasanga bo hari ukuntu basa n'abamaze kubyumva nubwo bakigwana kuko amasarere yabo sico kimwe y'abagabo mu nzego sico kimwe baracagwana ariko kame bageze ku rwego rukomeye. Mu biravye rero avec la technologie avec ibintu byose biriko biraza muri no myaka muri isi, umugabo ahanini ni wari ko araperda bwa bugabo aperda bya bintu byamutumye yumva ko ari waganza kuko ntihagikora inguvu muri no minsi, ntihagikora inguvu na gatonya, hakora umutwe. Bivuga yuko umugore cyangwa umukobwa agiye ku ishuri akigana n'umuhungu murabazi ko nakora abakobwa baba bambere iminsi yose. Bivuga yuko niba hatagikora igikenye abagore baraja ku kazi. Yumvira umugabo agomba kuza umugore mu kazi ngo nuko afata menshi. Nibaza yuko abantu baza muri ibi bihugu surtout basanga aho ibintu bisa n'ivyubatswe baravye ubungane bw'abantu naho bakibandanya barondera ukuntu byongana. Twebwe biratugora twe dushitse ngaha, nico gituma abantu basa n'abashwana cyane mu ngo. Kandi abababara cyane buriya n'abana. Abana biragora ko bashika kure mu gihe umutima wabo merewe nabi, kiretse abavuga ati je ivyo nabonye mu rugo nzobikatira nzobandanya neza ngende neza. Rero ico nshatse gushika ko niki mu bisanzwe abagabo na je ndumugabo twadukwiye kwiyajusta kuko ubu mu abagore batano bari bakikiraro ni computer gusa. Ibintu byuma ntibigiterwa n'amaboko. Oya, ndiko mvuga ino no mu bindi bihugu biriko biratera imbere naho nyene biriko biraba.
ica kabiri abagore umugabo naho yo bashaka kwiyajusta kugira mukorere hamwe mwemerere ko hari abagore baza muri ibi bihugu biteye imbere bakabona umenga bashitsaho bumvigwa gusumba nivyo mugabo bagaca basa nkuko barengeye gose ku buryo batibuka ko twese dufise imitima n'ibintu rero biri kuri twese mu rukundo kera ari izo nguvu kuko urukundo hajya si inconditionnel n'amacondition umugore hari byakorera umugabo kugira bagumane umugabo hari byakorera umugore kugira bagumane rero kera niba umugore yibaza ko umugabo azomuha kira kito nawe akaba gifise umugabo nawe ati nzotanga kira kito umugore nawe akaba gifise habasigaye ko mukundana gusa ivy'amahera ntabiba bikirimwo mwese murayazana rero habansabarira abantu bumva ivyo bintu bampamagare kuri izi nimero mbona cyangwa banyandikire dukora ikiganiro cyangwa mugire commentaire hamusi mugire ico mubivuzeko murakoze rero Limo TV uramusi yo mwibarabara itari muri studio murakoze mugira murara haryana abandi mirirwa amahoro merci beaucoup